Kuri uno mugoroba habaye isanganya ry'umuyagankuba mw'ikambi ya gisirikare iri ku Musaga, aho ahari ububiko bw'ibigwanisho kubera umuyagankuba watumye hasha imangazini yarimwo ivyo bigwanisho haca haba ukumvikana ko kw'ibisasu vyaturaguritse. Nivyo vyonyene, ntihagire abandi bagira ngo n'ikindi cabaye. Ni uguhumuriza rero abantu yuko ababijejwe bariko barakora ibishoboka kugira ngo ntihagire amasanganya menshi aba. Umuyagankuba bamaze kuwukuramwo, ico ni ica mbere. Ica kabiri ni uko abegereye aho hantu ku Musaga bari hafi batojuragirika ngo baje kure birukange, boguma aho bari kiretse abegereye aho hantu. Abegereye aho hantu cane ndibaza bamaze kubikora, bigiye inyuma gato. Mugabo abari za Gasekebuye, za Kanyosha, hehe Kinindo, ntihagire aho baja, bagume hamwe, ntihagire ikintu gihava ngo bahure n'amasanganya y'ivyo biriko biraturagurika. Rero inzego zibijejwe ziriko zirakora ibishoboka kugira ngo ivyo bize guhagarara. Abantu borema, si ibitero vyabaye nkuko bamwe bari batanguye kubivuga ndama na gato. Twagomba rero guhumuriza bene igihugu yuko ababijejwe bariko barakora ibishoboka kugira ngo barabe yuko nabo bakomeretse bajana kwa muganga.